Mwaramutse, iki ni igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma kuri live nakoze ku bijyanye na cyber security canke umutekano ku muntu ari kuri internet. Ubwo ni cya nyuma, ibindi bibiri nabisohoye imbere. Voilà. Okay, social media. Rero kuri social media ni kuvuga Facebook, LinkedIn kenshi bakora ku professional, hanyuma ariko Facebook cyane cyane na WhatsApp na TikTok, sorry. Okay, donc hariho ikintu cha fake accounts nk'ubu ugiye kuri Facebook singo nkene kwigana jayo ukarondera ni ntazo Pacifique so ndamuvuze cyane canke agatogwaza canke sepa Pierre Nkurunziza ushobora gusanga ama account ashika 10 yabo bantu umenyiwe y'ukuri yahe biragoye, urumva rero hagiye uvyuka mwijoro akazoma message oni nakakwandikiye uriruhiye, okay fine, ukaca tura pressinga nukubanza ukaraba ko uwo muntu ari authentique, uwo muntu areka kurondera ariwe, ariko ukabanza ukikanga undonderera iki to start with. Umuntu wese initiating a communication canke nawe ari ugiye ku initiate communication ukaraba ko uwo muntu mu vy'ukuri iyo account ariyo yiwiwe atari ya fake abantu bakoze, ko mwese ashobora kwita Pacifique, ashobora kwita Semerera akafata ifoto yanje iraboneka canke akayikopiya kuri internet ifoto ya Nkurunziza akayishirako, abana biwe akagenda bafata amakobo agashirako, akamara ukwezi ashirako ama post no mustugi Ngozi ukamenya ni legit. Ico gihe no kuraba donc kutariko urakora na fake account, ibintu nk'ivyo uriko akora ibintu bisensible, ikintu cyose umuntu atangwa gukomunika afata ko ari suspicious, uzomwemera uko hamaze igihugu kazi bakumwemera. Tracking sinzi ko how much tracking abantu bakora mu Burundi ku, ariko hariho tracking yo kugira kandabe nakavyo ariko arakora ariko ndabaho bigeze ibintu niho bavuga ngo oversharing. Hamwe abantu bavuga uno musi sepa mvuye ku kazi ndushe reka nje kujya muri iyi restaurant. Dude, nta muntu akeneye kumenya restaurant bagiye kujyamo. Abari Burundi here we come, ndiko ndatekera agasanga ariko aradokimanta inzira yose, turagoza amatike, wow, Katari irazimbutse, look rabino tike, okay reka turabe tushaka kuwa kane, oh man, amasahandi kwinzo ndiko ndakorera hamuntu yombwiye ikintu nokora idoha ndahasi mutafise stop y'amasahandi. Dude, too much information. Ndushire washikiye uje uvugasanga bazi exactement kwa ukusa muza abantu muza guhura nabo kubera mwagenda muravugana, we can't wait to see you, karibu ndakujane muri restaurant, wewe wavuye Bujumbura ajya ku mukeke, sha cagiye naza hiyo nanje mama mukeke, ugasanga information zose ubuzima bwose mu bwandagaza kuri internet. Sanduva parapene ikintu cyo kuvuga ngo jewe sinde muri risk, mugabo umenye yuko uno munsi harimo abantu leta yahiga nko mu 2000 cyangwa mu 80 ubu nawe ariko barahiga abandi ibintu nk'ivyo. Donc no kumenya ko ico bita digital footprint zigumaho forever, ikintu cyose kuva internet itangwa, ikintu cyose wose ku internet kiracahari, mena kivuga ngo you deleted ugifuse kukibona mugabo kigumaho. Nikimenya nuko hari igihe ushobora kusaba ngo nsubiza ya mafoto nafuta cyangwa ikindi kintu, donc ku ma server yabo bo bakibika. Of course leta ntizifise ntuze access kuri ama server, mugabo who knows, hashobora kuza undi muhaka akasohora amazaka kubitanga kuri internet. Look at this. Sinari muri Amerika hariho app yo kudatinga bigeze ku hackinga, stupid hacking, sinjoka n'izina ryayo by'ama dating navyo njamuka ibintu biba muri Amerika ndabikurikirana. Ico gihe exposure amadona y'abantu batari bake, so share as little as possible. Abarundi takunda gusharing, ni wewe, ndakwibuka, nakandamwibuka twariganya na yarafise n'ibindi vyinshi, zikubukorovye duhora kujya gakofe yaje bona je sanzo yandi yakara ko ndi gusharinga vyinshi, mugabo je mfata ko ntari mu activist mu byukuri, nta migambwe nimwe nta information ndiko ndahisha. Nsipoza ko ndi relatively safe, mugabo oversharing urumva ko oversharing no kuvuga uvuze menshi utanze menshi bikuko information zikuraba. Use pseudonyms si ibintu bishasha kuko n'abanditsi ba kera kubera
kenshi ko abantu babatwenga canke ko batazoba published canke ko leta ico gihe nta vya demokarasi vyabayeho liberal democracy zari zikiri amadynasty na kera. Hari abantu benshi bagiye basohora ibitabo ku masezerano y'imipana ku mazina yabo benshi cane, ibitabo vyinshi amazina tuba tuzi so yabo. So nibisanzwe ko pseudonyme kuri ntuzoye kuri internet. Sinzo umuntu wumva ariko yishongora ngo ukoresheje pseudonyme cyazina atari giwangu uri dishonest. Okay, geolocation, naza ko geolocation tabintu vyinshi bon kumbe ico ntikiri important. Geolocation kuvuga ahantu tumbereye, geography dufate bon nk'ipica wifashe burya haba ariko hataje geolocation. Umuntu agiye muri metadata aje kuvuga ati ipica yafatiwe ahanahana nikemenyamenye nuko nk'akarugiye kuri Google Photos ukashiramo area wagiye muri wagiye Dubai, ikiguzana amafoto yose wafatiye Dubai, no kuba somehow yarabitse ahantu aho wayifatiye ntibiba vyanditse ko nibona bitanga ni metadata ziba zihije ahantu utazibona, ukeneye wozibona, ukeneye kuja kuraba ntabwo ziba zihije ko mutere gusa ntiziba ziri visible, muga keneye metadata y'amafoto yawe ashobora kuyabona ugiye muri file system. Separate personal versus activity profile. Voilà, ikironi is very important. Ufise Facebook, Google, je kwanza mfata nka professional. Ufise Google, donc Facebook yo ku kazi, vyiza ukunza ku bintu vyo ku kazi gusa, hanyuma Facebook yo famille ikagumya famille cyangwa ya personal. Uri mu activist ni kwa kundi ntushaka ko boss wawe amenya ko ejo mufise manifestation mwiyamiriza sepa ikiraro kigiye kubakwa ku Ntahangwa. Urumva hagiye boss nawe abakorana n'umukozi wo ku Ntahangwa ugasanga habaye conflicting messaging. So ivya byo kukazi ugakomeza ku kazi domeme abantu mu mufana ikintu kugira bamenye ko uri kuragwanya manda ya gatatu kuri Facebook. Ushobora kuvuga abagenzi de la manière ariko ushobora no kubera safety concern kuvuga uyu mugabo turamuzi reka tujye kumurega ibintu nk'ivyo. Donc no kumenya ko account za activism, hayo ufise account ya Facebook ya Twitter ariko ko activism ibintu vya activism no kuyiseparana n'ivyo ku kazi n'ivyo muhira n'ivya famille. Anko nifumva wumva nk'uvuze uti bo tugiye kukira imyiyerekano canke turagwanya sepa Nyangoma, hanyuma ukazobona famille n'abana babo bose bari kuri ntuzeye no musi kuri mu hotel Tarmac, I can't wait ico gihe kame muri kuri ashira target kwa kawe bo OPSEC. Encore une fois naza ko ari big companies Bena Sims cyo nakivuze Bena accounts encrypted USB. Okay, USB zinaza navuze kuzitinya kabisa. USB drives, be careful. Okay, abashaka VPN ngize mbwa nshishaka kuvuga ibintu ko kesho usanga ari amafaranga. Password manager ngizo password managers nshobora gusharinga ibintu ze bo rero kubera abantu bakora mobile bakoresha amatelefone nibaje ko nokora iyindi strade kuri mobile security hamvuze iminota myinshi anything I would do that. So mobile telefone mobile en fait zafise ntuzeye security nyinshi zafise ntuzeye hariho kwanza ntuzeye screen lock. Donc hari abantu usanga nkuko navyo nyene usanga ari umunebwe ifone iwe ntibifise pin, ntibifise pattern, ntibifise fingerprint, ntibifise ikintu na kimwe akaguma yuguruye uko kugira bimworohe ko acaraba. No, gira pin at least gira canke bijya usanga hari pattern canke fingerprint. Je mfise vyinshi muri ivyo hari gira combination kubera you need to be safe. For fingerprint nisa kubera kenshi na kenshi akiyotse ujyana ndakaza ati canke bakaza kuboko. Anyway, bo backup kumbure ibi nibijanye na data ntabwo bijanye necessairement ntuzeye na safety. Ibi navuze donc updating navuze nabyo ne kwa mumenya kwa data yaje bushiraho. Public Wi-Fi bivuga ngo muri McDonald's bafise free Wi-Fi, muri prison oh man nk'umuntu ari muri prison ngo bafise ngo computer bakosha muri prison. Are you insane? Nuza ko prison z'Uburundi zifise ngo ama system bakoresha ukoresha dude muri prison nta kintu cyabo nokora ko nawe nta shwa bufise mugabo umenya ko communication kuri kurakora hari umuntu ari karayiraba. Okay, donc public Wi-Fi no kuzinuba sivuze ngo nuko azikoreshe mugabo no kuyinuba
kenshi na kenshi ntabwo ukora nka banking kirazira gukoresha nko kuri public wifi n'ama free hotspot. Hey, ndashobora kugira hotspot kuri wewe. Donc be careful. Que apps biyanjura ngo iyi app ikora ibikora biriya westara app harimo app nyinshi za malware kiraza kwesara application utayipimye neza, harimo n'izo za VPNs. Umuntu ujya gusearchinga VPN, be careful ibintu byinshi nka VPNs ari ama fake, ama games usanga ari fake, ama AI, ama fake AI mwashaka kukwiba nk'amadolari 20 gutyo. Bo hari ikindi bagira nka find my device, find my mobile cyangwa find my device ifise cyangwa find my iPhone. Ushaka gutracking iyo phone yawe igeze ikiri kuri internet, kandi urashobora gufuta amadata. Donc uyibuze complètement canke kumbura umuntu ayikwivye agaca yirukanga, ushaka kuca ugenda quickly atarayizimya ikiri kuri internet, ko nabaja gufitira igitako avanyemo ama password kugira ayizimye kenshi na kenshi. Ico gihe ufise umwanya ugenda ukayitora ugaca you erase the data, ugafuta ama data omwe yawe, kuko kenshi na kenshi bimwe twavuga ni niyo password manager canke password nko kuri ama browsers amwe na Samsung wanachaka usanga yibuka ama password canke na ya authentication app iri kuri iyo ntuze yawe, urumva ubugiye. Ico gihe biragufasha mu gihe iphone uyibuze canke umeze ko yagiye gose mwakewe kuri internet, ugaswipinga ukasaba Google ikafuta amadata yako ari kuri phone icayisetting. Ico birafasha. Find my mobile kuri Android canke find my iPhone kuri, ushaka kugenda ukashira izina muri Google, ucushako mobile yawe ukayaregistra, ushaka kuyikwikina higeze, ariko kandi iyo option yuko ushaka kuyifuta amadata mu gihe yo bigiye. Ukoresha nka MacBook, Mac computers, hariho n'ibindi bita data encryption, disk encryption. Ico gihe naho nyene umuntu ariko aragesinga password acanka akayicrackinga in other way, at least irashobora kuca itamuha amadata yawe kuba ari encrypted. Inform your mobile provider of the absence. Yeah. Okay. Voilà, nibaza kwa ivyo novuga. Hari ikindi bita ngo ni disappearing messages, naza ko nayo nyine ari sawa, aho message uyiraba igacigenda, kuko kenshi na kenshi kubika ama message agiye atacubimaza, kandi umenye igihe ufatwa. Nasanze ni hatari ja muntu yafashe twako turakomunikana ubwo nyine ugiye yagiye kopo unyongo yarafashwe. Ereze batatu ibintu bisanzwe, nta politiki bundi buvuga mu n'abagenzi tukuri bisanzwe, ja politiki ntavyo ndamwe n'ivyo ntango y'ubuvuba. Sawa rero, igice cya gatatu ari naco ca nyuma. Hariho abantu bangahe babagije ibibazo navyishuye nabigumije muri live question and answers. Ubusigaye mugira umunsi mwiza, zosubira. Bye bye.